ikintu cyangombwa cya mbere nuko leta yonyegurura cya gitabo cyitwa igitabo cy'igihugu kijyanye n'iby'intwari biri no kurwanya igiturire. Icyo gitabo umuhisi nkuru nziza yagiye yagisinya mugabo baca barakinyegeza muri presidence. Icyo gitabo uno munsi nicyo kizokwerekana ukungene abasuma ababandi bagomba gufatirwa ingingo. Nicyo kizokwerekana ingene abantu badashaka kwerekana ubutunzi bo byerekana. Nicyo kizokwerekana ibintu byinshi bijyanye n'intwari bereye no kurwanya igiturire. Turasabye mu ijambo mukuru w'igihugu aza gushika canke yashikirije canke azoshikiriza sinzi atubwire ico gitabo. Kandi nagenda babwire iki kiri mu nkingi ya mbere yo muri ryambono kimwe bitangaje madorita niho bavuga ivy'intwari bereye biri no mu mujyamo niyo ari objectif ya mbere itangura. Mugabo nuno munsi kugira ngo ivyo iyo mbono ibi y'ukuri igomba gushigikirwa n'iki kintu meje gushikiriza kijanye n'ico gitabo. Twese abarundi tubijemo bitwereke. Ico ni cyambere gihambaye cyane. Ikigira kabiri tugomba kuvuga yemwe nuko ubuzi bwa leta tutabona abasoda n'abapolisi b'amapete yo hejuru ari bafise ijambo muri byose. Erega abasoda n'abapolisi bafise akazi kabo mwese murabizi kwisi yose. Abasoda n'abapolisi ntituvuze ngo ntashobora gukora ivyo mugabo tuzohava dusanga bibagiye umwuga wabo wa mbere ujanye no gukingira imbibe z'igihugu no gucungera umutekano. Urumva ari busanze aribo batwara izi mu mbabarire simaze munene avuga isosiyete imwe canke gasirize ka leta kamwe boca bava ngo uyu urandenganije n'abandi n'ahandi niko bimeze. Reka ndeke kubivuga mugabo mvuge yuko mwese murabibona ubu ugiye mu service ya leta usanga umengo ni bitero by'abasoda n'abapolisi bacunze abagenero bari mu service ya leta aribo basigaye bayitwara. Usanga ari abadirecteur general abayobozi bakuru mu service ya leta. Ndane mu by'ukuri niho kazi kabo ka mbere kamisi yose. Jewe novuga ntoya kumva ko hariho chef de cabinet militaire w'umukuru w'igihugu nta kibazo kirimo kuko ari byajeje. Mugabo kumva yuko muzi bwose ari abasoda n'abapolisi nibishoboka. Yeka ivyo ntibishoboka kweri. Dushaka yuko amaserivisi ya leta aba demilitarize, hanyuma bashireho abahinga, hanyuma bo nabo bagende gucungera gukora akazi kabo ko kazi kabo karazwi neza. Barafise amastati ababwira ingene ivyo bakora n'ivyo bajejwe. Ico ni ca kabiri mbona ko gihambaye. Icya gatatu, il faut dépolitiser les services publics. Nukuvuga yuko ama services publics avemwo mu ibintu bya politique. Tubone neza yuko ibintu bijanye n'ibisata vya leta abantu bashizweho kubera ivyo bashoboye, kubera bakoze ibibazo. Ndabibukije mbe murazi neza yuko twebwe igihe twasaba yuko ho bari secrétaire permanent bamwe bita aba secrétaire ntayegayezwa bajye bagomba kuba bakora ibibazo. Mugabo mugenda muri mu service ya leta bose batangwa n'umugambwe utwara CNDD-FDD na 90%. None iyo filozofi yariho kera nico gituma mwumva ko mu bihugu bikomeye nk'iburaya burya naho leta ishobora kumara imyaka 3 hari ico bakora gusa nta vision ibaho. Mugabo administration ntihungabana, amaservice ntahungabana. Mugabo twebwe naho vyoshika 3 4 tukamara n'ukwezi bishabinga kuko bose n'abanyepolitike. Mugabo kirazira ko amaservice public aba politize, kirazira kikaziririzwa kwisi yose aho vyabaye byavuye kuva mu kibazo. Ico ni ca gatatu. Ica kane, hagomba kuba ico twise mu gifaransa la séparation des postes politiques au poste technique. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko abantu bose baje mu maservice ya leta bokora ibibazo, hakaba séparation des pouvoirs mu byo bintu by'ukozi ka leta no mu bindi bisata byose tukabibona ko ariko byabaye. Ivyo navyo
kugira ngo bibe birasaba inguvu no kurengera ibintu bimwe bimwe. Icya gatanu, kubuza ku buryo bweruye umukuru w'igihugu abuze yuko abantu bari muri leta, bari mu buzi bwa leta baza kuba abadandaza. Uno munsi muri tukigira ikintu bita secteur privé. Nituyigira reka kwera. None umu-investisseur étranger, umuntu azoshaka kuza gushora imitahe mu gihugu, wibaza ko azoza gute azi neza yuko azobaje guhiganwa no mu general kanaka, azi guhiganwa n'umunyamugambwe kanaka? Nibishoboka. Eka ivyo ntibikunda. Rero nibareke urudandazwa rukogwe n'abarufise n'abarushoboye n'ababyize. Erega umaze imyaka 20 uri kurakora ikintu. None basiyoni bafise amashuri angahe? Bavenera bafise amashuri angahe? Aba badrien gace bafise amashuri angahe? Mugabo genda murabe ibintu bafise. Genda murabe ingene bagira. Kandi n'abacengamwe babarano ushobora usanga umengo abo bantu aba ba Inter Petrol bafise amashuri angahe bayigira. Genda mubaze amashuri bafise. Mugabo mugende murabe kubera experience y'ivyo bafise. Usanga bafise amamiliyari mugabo urashaka kubahonyora. Ntunabamenya kubera iki? Nukubera bafashe umwanya wo kuvyiga kwiga sur terrain bakabishobora. Mugabo nabo n'abanyabwenge benshi baca bagira bati reka zatwigire mu mugabo kugira ngo vyacu tubikingire. Mugabo handi ro commerce urudandazwa ruratandukanye n'ivyo vya politique, ruratandukanye n'ivyo bindi. Umuntu agomba kuba secteur privé solide. Umuntu wese araza akazana umutahe. Mugabo twebwe no mu Burundi biragoye kubera secteur privé ubu yafashwe n'abanyepolitike. Gusa ivyo ni kibazo gikomeye cyane. Yemwe abantu muvuye muri presidence, muvuye muri ministère de l'Intérieur, mubivuge turabivuze mubabwire. Ko twageze imana no munsi mukahaza, mubibabwire clairement. Nimwashaka n'urupapuro tugiye turahaye mugende mu rutwaye. Icya gatandatu twebwe tubona ko gikwiye nuko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo izane mu maserivisi ya leta. Amwe twavuze usanga hari abanyepolitike, abagenero, abapolisi, abasoda barondera abahinga b'abarundi na mvamakungu. Ndabaha akaroro gasanzwe. Mbega mwese murazi yuko OBR mu 2008 yatwagwa n'abarundi, murabizi neza. Mugabo baciye bagira recruitment international, bagira baca barokrita umu-Irlande yitwa Kirani Hormes. Mwibuke ico gihe OBR donc douane na impôt zinjiza amamiliyaridi ari munsi y'amajana 4. None no munsi genda resultat hari none, ariko baramugwanije. Mugabo naho bamugwanije no munsi OBR nico gisata conyene mu Burundi gifise amanota meza. Murabizi nico gisata conyene gifise amanota meza. None kuza jewe n'ibinteri kibazo na gatoya kubonamwo umurusiya, kubonamwo umunyaburaya mu Bubirigi, umufaransa, kubonamwo mu Nyamerika, kubonamwo mu Shinwa, n'ibinteri kibazo kuko we bico mupfana umuico bita contrat de performance umwevariwa kuburi buri mwaka aho ya leta itaguhaye. Ni kujya uherego hisoko ibarabara kubera ikibarabara baturiha societe y'abashinwa, tukariha abarusiya, tukariha abantu kubera ivyo abashoboye. Mugabe ibintu bya kamwana wa mama, ibintu bya mpinga yanje bizogora cyane. Turasavye bazana abahinga kugira ngo, kandi ibinda bibwira umukuru w'igihugu narondera abahinga baza mu bisata biza gushira mu ngiro ya mbono twavuga. Ivyo bitabaye ivyo tuzava dushika mu mwaka wa 2007 ivyo ariko aravuga amasoga ari bya byivugo gusa. Yemwe jewe nyamba bahanuzi biwe batarabimubarira nukuri jewe nibaza ko azabara kuri kutariko. Hanyuma iki cenda twebwe twipfuza yuko leta umukuru w'igihugu atanguza ibiganiro vy'ukuri, ibiganiro bimeze neza, kimwe twokwita dialogue franc et sincère, hamwe na secteur privé nuko nahataye iki hari no munsi, hamwe n'amashirahamwe yigenga
hamwe n'aba cadre de l'etat kugira ngo tuvugane ibibazo bihambaye mwa kino gihugu, kugira ngo dushobore gushira kimwe twita mu gifaransa cohesion sociale. Ibi tubivuze dufatiye ku byo Bagaza, ntavyo nabonye mugana naravyumvise. Bagaza afashe ubutegetsi yarakoze ikintu gihambaye, yaciye agira ikintu bita la conférence nationale des cadres. Niho ijya migambi myinshi yahavuye izi za sosumo zubakwa n'ibindi mugabe amasosiyete yose kubera bamukurikiye baciye baba bampema zuzuye mu mbare ndabivuge guke batari bake. Igihugu murabona ko amasosiyete yose yashizeho yose ayata menshi yaratembaga yataratembagara ari ku mfiro, mwese murabizi ari ku mfiro. Ibi rero byo dufasha cyane gushika kure, birihutirwa yuko tuvugana ku bibazo bihambaye nk'ibi bijanye n'abantu bafunzwe. Uno munsi murabizi neza ko abantu benshi bafunzwe bafungura ibintu bihakwa kungana nivyo bagaburira abapolisi canke bagaburira abasirikare. Abantu bafunzwe aho nitwavuze yuko boga amazi, amatara ariho n'igihugu, nitwabivuze n'abakozi bakora mu maprizo. None simvuze mu maprizo bayugare, mugabo hari ibibazo usanga bituma mu vy'ukuri haba cohesion sociale. Ibi bihano byashizwe ku bantu urundi benshi bahunze, birakwiye kuvuganwa ko umukuru w'agafata ingingo zigaragara ziboneka kugira ngo dushobore gushika kure. Ikindi naco nuko umukuru w'igihugu afata ingingo zijanye na bimwe twita les droits civiques et les droits socio-économiques. Izo ngingo zifatwa nazo nukureka abantu bakagira amanama, bakavuga, bagira imyerekano, niho nabone bazomenya abantu biyumvira. Jewe nk'ubu ntababesha nabashimiye kubona iki kiganiro. Jewe abo mu iperereza bampamagaye, ndabona abo mu presidence baje ministeri ndababwira nti none mwebwiye mugomba abantu bose bahore. Mbega mwari muzi yuko turafise intwari izwi cyane yitwa ya Korea yo mu buraruko, Korea du Nord. Umuperezida waho nivyo numvise sinzi ko ari ivyo, kugira ngo menye ivyo abantu biyumvira. Ntiyemera ko hari umuntu aja mwibarabara, ngo ntibemera ko hari abantu bagira ikintu na kimwe. Mugabo yaciye ngo ashire igistati ciwe ahantu bose babona, ngo abantu bashavuye bashabaza kugitera amabuye bakavuga amajambo yose bashaka. None twebwe mwibaza yuko kubuza abantu ko bavuga hari nyinshi bizotanga. Mu Kirundi baca umugani ngo utarika munda ugatarura ibibozi. Abantu babujiye kuvuga, je nabashimiye ko urumva bumvise ngo tugira tuje kugira evaluation y'ivyo umukuru w'igihugu yakoze, baca bagira ubwoba. Mugabo rero je nabashimiye vraiment, nibaza ko yari intambwe. Mubwira uti arabahaye 60% kwico kintu. Bareka abantu bavuge, nivyo nibaza ko bizofasha. Bareka abantu baje no mwibarabara gusaba bikadre kugira ntihave habamwo abansi ko abansi bama bariho nabone. Reka bone bazigera babona. Mugabo nico gituma inzego z'igihugu ziza zigakora ibikenewe. Ndiko ndarenza muramba barira. Ikigira 10 nuko leta yofata ingingo zihuta cyane kubijanye na reconciliation nationale, nukuvuga kunywanisha abarundi. Ivyo byose nibaza ko byoba nk'amateme yovugwa muri ya conference nationale mpeje kuvuga. Umukuru w'igihugu abishire mu ngiro mu maguru mashasha, kuko kuguma tubumva ngo hari abantu ibihumbi amajana bari mu mahanga, miliyoni ibihumbi bingahe bafunzwe, abantu bashizwe ko bimwe bita mandadare. Ivyo bintu cyo bifasha Burundi nukuri, nta kintu na kimwe bifasha. Nuko create kimwe ariko ndavuga l'environnement favorable kugira ngo tuje mu iterambere. Erega ibi bintu navuze mwumvise ko navuze ku bintu ngo bare préalable biri mu bintu bituma iyi mbono itazoja mu ngiro. Ndabarahiye murabizi neza bizotuma haba ingorane, mugabo birashoboka ko dushobora kugenda gutera imbere. Ikindi kigira 10 twagomba kuvuga
ni ikintu kijanye no gusubiramwo ukungene ubutungane bukora. Ubutungane hatabaye ivyo twokwita reforme profonde bizotugora rwose yuko abanyamitahe baza n'abarundi benshi n'abantu benshi bizigira igihugu ubutungane bukiri uno munsi buri bizogora rwose. Icicumi na rimwe nuko hategurwa amatora afise ibintu bine. Nukuvuga ubwa mbere nuko amatora yo tegurwa yoba amatora ari ku mugaragaro transparent, arimwo bose inclusive, yizigiwe na bose credible kandi yemegwa na bose n'imiburiburi nka 80% bayemera. Ivyo bitabaye ni vya bindi vy'amabitera ingorane tukaja dusubira inyuma mu vy'ubutunzi. Ibi biri mu bintu ngombwa. Kiba narabwiye abatwara umugwiseni uhereye kuwutwara icegera ciwe n'abandi bakomiseri bose ndagenda kuraba umwe ni mukihenda nejo twari kumwe nareba bari ni mukihenda mukarondera kunezereza uyu canke uriya muzoba muri ko murahemuka kandi igihugu kizobaharurako. Ni mukore mukurikije ama principe. Twarumvise ivyo ntuze yigeze kutubwira Igitega watwaye umugwi wa seni muri 2005 mu 2005 ingene bamugize ko pression ngo atangaza ibintu binyuranye n'ivyavuye mu ntuze kugira ngo umugambwe watwara ico gihe uje ugira amajwi menshi. Ivyo sivyo dukeneye. Abarundi niba je barufyiri umuntu wese azoba ariko arantwara cyo cyo nkeneye nuko antwara neza naki kandi ndazi ko abarundi bose arico biyumvira kuronka ivyo bafungura, biyumvira umutekano, biyumvira kwidegenza nivyo bakeneye nta bindi. Mugabe ivyo batabifise bica bitera ibibazo bikomeye cyane. Hama icicumi na gatatu kugira ngo ibi bintu duheje gushikiriza cyane cyane bya byivugo twavuga bishika kuri bine: leta mvyeyi, leta nkozi, umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga, bibe mu vy'ukuri ivy'ukuri mu mwaka wa 2027 nuko leta umukuru w'igihugu cyane cyane atwereke ico twokwita ro model economique, inumbero y'ubutunzi twifuza kugira. Igihugu kiravuga ko cyashize imbere ikintu kijanye n'uburimyi. None ndababaze banyakubahwa muri ngaha, hari umuntu yovuga ngo yashize intumbero ikimbere uburimyi, tukibona amafaranga aja mu burimyi ariko ujya ameze, tukibona umurundi arima uko yarima imbere ko Burundi bwikukira arimisha isuka, ivyo ntibishoboka. Tuba turiko turahendana mu vy'ukuri. Nyamba twashize imbere uburimyi, tugomba kubona yuko n'imiburiburi uburimyi hari amatracteur muri budget hashize amatracteur nk'igihumbi, hanyuma ayo matracteur akaza kufasha uburimyi mugabo atari abategetsi, atari abantu batwara oya. Donc nico no kwita mécanisation de l'agriculture. Hanyuma kandi bafate abarima babe nk'ibice 5 canke 10 canke 20% mugabo bagire l'agriculture moderne. Ivyo nivyo bizodufasha mugabo ibindi vyose nukuri nuguhendana naco tuba turiko turakora cotuma igihugu kitera imbere.